rero igipimo cyiza kiba kiri hagati ya 70 n'110. Uno munsi ngomba mvuge ku cigwa kidasanzwe abantu bose bari barindiriranye igishika. Nivyerekeye igisukari. Igisukari kandi niyo diabete. Diabete ni igisukari. Ati none ico ni giki? Kimeze gute? Keshi na keshi ibintu turya nivyo bituma tumera uko tumera. Rimwe na rimwe no kwiyobara ibintu turya. Henge kwanza ndabe mwifurige waje. Se ibi bintu ndabiriye byose byonyubaka. Ya, imboga. Ya, hariyo imboga. N'akajusi. Aka ntabwo ari keza. Mugabo ntaragwara nkazanywa gake gake. Nta kibazo. Mugabo amaze kugwara no cyanda gaheba burundu. N'amayoga atayo yose dufise mu ntuze ntabwo ari meza. Utaragwara wonywa nkenke, mugo maze kugwara. Sinoguhanura ngo bandanywe yanywa. Tugiye pfoho. Hari amazi. Ibindi. Ibi ntabwo ari byiza. Ibi nibyo byongeza isukari mu mubiri. Hariho n'izindi batubwira ngo ni diet. Ninde yababeshe? Barababwira ngo ni diet mugabo barashiramo isukari iretse kungana n'iriya mugana aho nyene irimo. Muga nkaka ntaragwara no kanywa nta kibazo. Muga nzi yuko namaze kugwara. Nca ndakirengagiza sinzofa narasubiye kukanya. Tugiye pfoho hari iki? Hariyo indagara. Intuzeye. Iyi niyo ndya ya mbere. Iyi uyiriye nubwo urarora yigyuka yoga ukayisasira nta kizokugira indagara n'ibintu byerekeye amafi. Nizi sombe ni nziza cyane. Mugabo hariho abantu benshi bazitetse bashiramwe ibimesa byinshi. Amamesa ntazogutera diabete mugazo gutera umutima. Hariyo n'inkoko. Nibuka nkiva muri Afrika batubwira ko ngo inkoko nizo zituma abantu bagwara ibigwara bitagira uko bingana. Mugana agiye kwa muganga bambwira ibindi bintu. Bambwira ahubwo kubigwaza ibintu ari ntuze ari imiceri ibinyampeke n'ibintu by'intete kuko bishitse mu mubiri bihinduka isukari. Rero ivyo byose ndaberetse no kwiyubara ubiteka gute. Hariho benshi turakunda kwiyorohereza tukagira amafiriti ariyica. Muga ntazogutera diabete azogutera umutima. Ibintu vyiza shira kumbabura uteke mu mazi bibire bishe neza. Canke wotse ngaha. Wokeje ngaho ni sawa. Uzogira amagara meza. Rero dusubiye mu cigwa ca diabete igisukare. Igisukare ni gihe urura n'inyama y'umuntu bayita pancreas mu kinyamazuru rutaba rugishoboye kugabanya isukari mu mubiri. Ico gihe iyo urura rutagabanya isukari mu mubiri iraba nyinshi. Ibaye nyinshi yonona ibintu byinshi. Nico gituma haba diabete y'ubwoko bubiri byose biva kurura. Diabete yo mu bwoko bwa mbere uko imeze ni gihe urura rutaba rugishoboye no kuvyara umusemburo na mukeyi wo kugabanya isukari mu mubiri. Iyo niyo mu bwoko bwa mbere. Keshi na keshi bakunda kwita ngo ni diabete y'abana kuko abantu bayigwara kuva mu bwana bwabo. Hakaba na diabete igisukari cyo mu bwoko bwa kabiri. Ico coco uko kimeze umuntu akigwara akuze bivanye n'imirire yiwe nukuvuga urura ruvyara umusemburo wo kugabanya isukari kubera umuntu aba ari muniniya ntushobore kuyigwanya yose uyigabanye. Iyo niyo mu bwoko bwa kabiri. Hanyuma ikintu ciza nta bintu vy'akaranda bikihari. Kera niho ingwara zica abantu mugabo muri iyi minsi ukwirikije impanuro za muganga byose birashobora kumera neza. Ugakurikiza ibyo muganga kubwira urya, ugakurikiza siporo, ugakurikiza n'imiti mu gihe wamaze kugwara. Iyo umuntu ibyo byose birenze ntabikore bigira ingaruka ku mubiri wiwe nyinshi. Izo ngaruka zigira ku mubiri nizihe? Hariho ukuntu aba adafise inguvu. N'umuntu aba adafise inguvu aho ari hose. Ikindi
aragwara amaso, arashobora no kuba impumyi mu gihe isukari diabete yabaye akaranda yarenze ntafate imiti akaba n'impumyi. Hanyuma ikindi arashobora n'ujya muntu ashobora kumaja kwihagarika ku musarani inshuro nyinshi, nabyo nyine urumva si ikintu cyiza, bituma amazi yo mu mubiri ahera. Ibihimba by'umubiri birashobora kubora, biboze biganacika, urumva si ikintu cyiza mu gihe umuntu arwaye diabete ntakurikize n'impanuro za muganga. Hakaba n'ivyerekeye imitsi nyobora bwonko aribwo nyobora bwenge, irashobora gupfa ntibigikorana n'ubwonko. Nihajya uzosanga abantu ashobora no guhonyora ku icupa rikamukata ntamenye uko ryamuhonyoyeko, agahonyora ku musumari ntamenye uko yabahonyoye, kuko umubiri ntucumva kubera ya mitsi nyobora bwenge itwara message mu bwonko ntabwo ibigikora neza. Hariho n'abandi mu rugo byanka kuko umubiri utacumva, ibihimba by'umubiri bitagikora, n'igihe bishise ko kushaka kuyishyuza inkwano ntibikunda, isake ntibikibika kubera umubiri ntubucumva ntubugikorana n'ubwonko, kandi byose biva mu bwonko. Muragaba rero isake iba ikeneye kubika kugira urugo rubandanye. Ikindi naco umutima n'amafyigo birapfa iyo isukari ibaye nyinshi, ibyo byose ni byo umuntu yo kwiyubara. Hanyuma rero umuntu yovyirinda gute? Hariho inzira nyinshi zo kuvyirinda. Ubwa mbere no kuraba ibyo umuntu arya. Hari ibyo bita ibinyampeke, intete, turabikunda. Ndabaha nk'akarorero, harabaho umuceri, hakaba ibigori, hakaba imikate, hakaba spaghetti, hakaba makaroni, hakaba n'ibindi, ibirayi, imyumbati. Ahubwo umengo bababuje kurya ibintu byose, n'amasaka ntabwo ari meza, ubugari ntabwo ari bwiza. Ucumengo batubujije ibintu byose, mugabo kuvuga ngo ibyo byose umuntu abihagarike ni ikintu kidakunda, kuko twarabimenyereye. Muganga akubwira ati gerageza ujye ntuzeye, ujye indibwa ibita nsanganyangaburo nyinshi, nayo ikoreye mu mboga cyane cyane. Imboga nubwo wararura zijya ukazoga ukazisasira ntacyo zizokonona, ahubwo zizokubaka. Hanyuma ibindi nabyo ni bijya byubaka umubiri, biri mu maproteine, no kuvuga inyama, amafi, indagara n'ibindi bimeze gutyo nyene, ikaranga, ivyema, amavoka, ibyo nibyo byubaka umubiri, nabyo ntacyo bizokugira. Hanyuma udahaze uce ufata bijya utemerewe kujya ko yari byinshi, ujye kimwe. Nimba uriye umuceri ntujye spaghetti, nimba uriye makaroni ntujye umukate, nimba uriye ubugari ntujye ikindi kintu kirayi, naho nyene ugerageze ujye igipfusi kimwe kuri ibyo bibi, hama ahasigaye wuzurize kuri bijya bindi byiza. Nibyo bizogufasha, kuko amagara araseseka ntibayore. Twama tugerageza. Ikindi nacyo wogira, hariho abantu bavuga ati jewe ahubwo nzoza ndabiheba byose ngiye rimwe ku munsi. Oyaye, muganga avuga ati nta kujya rimwe ku munsi, jya gatatu. Ujye duke duke ariko ujye gatatu, kandi ujye ibintu byiza, kuko hariho icyo umubiri tuwigisha bita mu kinyamazuru metabolisme. Metabolisme ni kuvuga umubiri uri kura wigisha ukamenya ibyo ugumana n'ibyo uta. Mu gihe rero utazoba uri kura wigisha bijya uzoza urajya umubiri washonje, uzoca ubihindura byose isukari kuko uzoba ushonje, urumva ahubwo ntacyo uzoba ugize. Ikindi ni ukukora ka siporo, biratugora muga siporo irakenewe. No kuvuga bijya bintu umubiri utashoboye kwerimina, siporo irashobora kuwerimina mu byerekeye bikaja mu nyama, ibindi navyo bikaca sohokera mu ndugumba. No kuvuga ibyo ni ibintu byiza umuntu ashobora kugira. Hanyuma ati ibipimo by'isukari biri ubwoko bwinshi, babipima ubwoko bubiri. Bashobora gupima igisukari cy'ubwo nyene, no kuvuga ni bijya biharuro biba biri hagati ya 70 ukazoduga amajana ibiki n'ibiki. Rero igipimo cyiza kiba kiri hagati ya 70 n'ijana na 10. Muga hariho hakaba ikindi gipimo bita A1C, no kuvuga gipima moyenne, no kuvuga y'amezi 3 yose yaheze. Cyo bagiharura guhera kuri 5-6, ntabwo gishika mu majana cyo cyane mu 70. No kuvuga ikiba kimeze neza kiba kiri munsi ya 7. No kuvuga mu gihe ugumije munsi ya 7 uba umeze neza.
hanyuma hariho n'imiti yo kukivura. Ubwa mbere bagutanguza ku binini, mu gihe ibinini bitsinzwe bikananirana niho baca bagushyira ku nshinge. Sinibaza yuko bizogushimisha bagushize ku nshinge kandi hari ibyo bari gukora ntuje ku nshinge. Rero icyo kikaba ari cyo kigwa cy'uno munsi, hama tukazosubira mu ndwi iza ku kindi kiganiro nyene njejwe kubasangiza nkuko navyiyemeje nkaba nikebanuye.